Mu Burundi umugwi wigenga ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora seni warakoranyije inama ikomakomeye cane, inama y'abazitaba ayo matora y'abashinga amateka, abagenama b'amakomine ndetse n'abagenama bo ku mitumba mu matora yimirijwe nyene muri uno mwaka azoba mu kwezi kwa gatandatu, aho imyiyamamazo izotangura mu kwezi kwa gatanu. Ku muntu mbere yo kurabira hamwe rero nyene ibishobora gutuma ayo matora atagenda neza mu rwego rwo kugira ngo bace nyene barakora ibishoboka byose kugira ngo bakoreho inzitizi zose. Ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi canga se abadahuje ivyumviro vya politike, ubwo ndavuga ababarizwa mu yindi migambwe imwe nimwe harimwo nk'urunani Burundi bwa bose, PPD gira ijambo n'iyindi migambwe imwe nimwe bamagana ibikorwa bigendanye no gutegura aya matora, bakamenyesha yuko aya matora adahari mu Burundi. Bamenyesha yuko umugwi ujejwe gutunganya aya matora ukwiriye kuba wotanga imihoho kumvo zuko uriko urategura amatora wonyene nyene, aho ushaka kuzoyibira umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Ibi ngibi rero nyene ujejwe urongoye uyu mugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura aya matora Prosper Ntaho Rwamiye nyene nkuko bigaragaza arongoye uyu mugwi nyene agaragaza yuko atakibazo na gito yagishaka ko cyotuma ayo matora ataba mu Burundi. Harakomeje kuvugwa izindi nkuru zimwe na zimwe zitandukanye zerekana cane ugutahuka kwa Joseph Kabila Kabange yarahoze arongoye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ugutahuka kwa Joseph Kabila aciye mu buseruko bwa Kongo birafise ico bivuze. Uyu mugabo nkuko rero twakomeje kugenda turabigarukaho ndetse n'abandi benshi barabivuga nyine kenshi ari mu bategetsi ba AFC kandi kuva kera na cane akiri mu butegetsi. Iyi ni plani bivuga ko yarafisanye na M23 cane nyine kandi yizwe igihe kirekire nyine, uretse ko abayihawe ubwa mbere nyine ari Lieutenant Racyarura Nkunda yayikoze nabi nyine nkuko byema bigaragara. Hari amakuru avuga yuko uyu mugabo yamaze kugenda agera muri Kongo nyine ngo bari imigambi yo kugerageza gukura bwana Felix Tshisekedi Tshilombo ku butegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turagaruka kandi ku ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse kuza hano mu karere k'ibiyaga bigari, yaragiranye ikiganiro na Perezida Kagame arongoye u Rwanda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo arongoye Kongo. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe rero nyine uburyo bohosha ayo makimbirane. Uyu mutegetsi yarumvikanye yongera gushira u Rwanda mu majwi arushinza kugira ingabo ku butaka bwa Kongo ndetse anasaba yuko FDL ikwiye kuba yotaha. Hanyuma rero ingabo zimwe na zimwe z'u Rwanda nazo nyine zigaca ziravanwa mu butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ibikorwa ariko u Rwanda rwamagwara hakanye rukavuga yuko nyine ata musirikare wago numwe abarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabagezaho ngaha kuri no monesha kure yacu. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure, mwese turabaha ikaze, turabaha mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye. Niba rugambye shanga harikana gusubira no kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse ucuratanga ibyumviro byawe cange ucuratanga ibitekerezo byawe unyuze muri komanteri. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu Burundi. Mu Burundi hariko harategurwa amatora y'abashinga amateka, abagenama b'imitumba ndetse n'abamakomine arazoba mu kwezi kwa gatandatu nyine kuno mwaka wa 2025. Imyamamazo izotangura nyine mu kwezi ukwezi kwa gatanu. Aya matora kuva yotangura kuvugwa mu Burundi harakomeje kugenda aravugwa ibintu bitandukanye ndetse benshi barakomeje kugenda bagaragaza ko aya matora akomeje kugaragaramo utunenge twinshi. Utu tunenge nkuko bikomeza kugenda bivugwa turategwa na bamwe rero nyine na cane abasanzwe barabarizwa canga se abasanzwe barakora n'ubundi mu bikorwa bigendanye no gutunganya aya matora no kuyategura. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi na cane nk'umushinga amateka Honorable Agatogwasa, abarongoye urunani Burundi bwa bose n'urongoye umugambwe PPD gira ijambo baramenyesha yuko ata matora hari mu Burundi, mu gihe kandi hakomeje gutegurwa aya matora hisunzwe ababarizwa canga bahurukiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ngibi biragaragaza ingene nyine muri aya matora haba harimo igipfungu cyinshi, aho babifuza yuko nyine CNDD-FDD
izoca iraronka canga izoca irabona nyine ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine ibikorwa birimwo nko gushaka kwibira amajwi iyi CNDD-FDD. Ku rundi ruhande CNDD-FDD irakomeje kwibasira abatavuga rumwe nayo nyine, cyane cyane abayoboka umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ndetse n'abandi bagiye batandukanye, aho biboneka yuko nyine za njyane zo politike mu Burundi zotanguye ibikomeje gutuma batari bakeya bavuga yuko mu Burundi hashobora kuzaduka ibihe bikomakomeye cyane mu gihe aya matora yoba atangwe cyangwa se yoba ageze. Harakomeje kugaragara ibikorwa bigendanye no gupfungira abantu ubusa, kubanyuruza ndetse n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo mu gihe amatora ataraba, aho benshi bavuga yuko ari ibikorwa bisanzwe biraba nyine mu gihe hegerejwe amatora. Hari bamwe rero nyine bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu nyine mu buhungiro, yaramenyesheje yuko nyine iyi seni kuriye kuba yotanga imihoho, ariko kandi abo munani Burundi bwa bose baraherutse kugaragaza neza yuko aya matora adashobora kuzoba mu gihe hari ingorane zo kwiyunguruza mu Burundi ku mpamvu zibura y'ibitoro. Ahangaha kandi umwe mu bajejwe gutegura no gutunganya amatora, ariko cane nyine urongoye umugambwe cyangwa se uwo mugwi Prosper Ntawurwamiye, aramenyesha ndetse akanagaragaza neza yuko mu Burundi ibyo ngibyo atangorane zihari nyine, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho canke nkuko bikomeza kugenda bitugeraho nyine. Amakuru akomeza kugenda atugeraho, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni warakuranyije kuri wa 18 Ndamukiza 2025 abanyamigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine azoba muri uyu mwaka, mu ntumbero yo kuganira ku byo rero bari barasabye kugira ngo imyiteguro y'ayo matora iciragenda neza. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni waboneyeho rero akaryo ko kuronsa impapuro rero specimen z'icegeranyo c'ikarita rero izokoreshwa nyine mu matora. Urwo rupapuro specimen nyine ruzofasha mu kwigisha abanywanyi ingene bazotora nk'uko bigaragara. Abo banyamigambwe kandi n'abigenga baronkejwe nyine kandi ikegeranyo c'urupapuro nyine ruzotangirwa ko icyegeranyo cy'ibyavuye mu matora FCA-F2 mu biro rero by'itora ibyo ari byo byose. Ubwo nago rero nyine ruzofasha kwigisha abaserukiye imigambwe ku biro rero by'itora kugira ngo bakurikiranire nyine amatora nk'uko bigaragara. Ntawurwamiye Prosper arongoye umugwi seni yaramenyesheje abitabye amatora ko ibirori byo kugurura imyamamazo bizobera nyine mu ntara ya Gitega bitegwa itekana nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko bizobera ku kibuga c'umupira nyine, ndetse kugeza amagingo aya ngaya nyine bamwe mu bariko barategura ivyo bikorwa bakaba bakomeje kubitegura neza nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Icyakora bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi cyangwa bahurukiye mu yindi migambwe babona yuko ari akamaramaza kuba aya matora akomeje gutegurwa nabo ku ruhande rumwe nyine ruri ku butegetsi, ibituma babona yuko ashobora kuzogaragaramo igipfungu cyinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi bituma rero by'umwariko bamwe rero mubo nk'abo mu runani Burundi bwa bose abo muri PBD gira ijambo bamenyesha yuko hakiri ingwarane mu gutegura aya matora, aho babona yuko aya matora adashobora kuba yogenda neza mu gihe impande zose nyine zirebwa n'ayo matora zitogwira uruhara mu gutegura ayo matora. Aya matora arakomeje kugaragaramo imvururu atari yaba, ku buryo benshi babona yuko ashobora kuzagaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi imbonerakure zongeye kukameza ndetse zongeye no gukomeza kwibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, aho zikomeje kubanyuruza ndetse no kubafungira ubusa. Ibyegeranyo bigiye bitandukanye byarashizwe ahabona na cane nyine bigashigwa ahabona na honi zarashyize mu majwi nyine cyane abayobozi bo muri CNDD-FDD ndetse cyane n'imbonerakure bazifata nk'umugwi w'iterabwoba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aya matora nubwo ari karategurwa mu Burundi, bamwe mu bakurikirana hafi ibigendanye n'amatora bavuga yuko ashobora kuzogaragaramo ibihe bigiye bitandukanye.
Umujenama mukuru rero ku bibazo vya Afrika mu bushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire asaba ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo ya gisirikare ruha M23 kandi rugatahukana ingabo zago zose ziri ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Masadi Bleosi yarabwiye abanyamakuru mu kiganiro yabahaye nyene co kwihweza ku byavuye mu rugendo yaramazemo imisi nyene mu karere k'ibiyaga binini ari kumwe n'icegera cy'umunyamabanga ajejwe ibibazo vya Afrika Corina Sanders. Bavuga ko nyene gutsimbataza amahoro mu karere ari kuneza nyene impande zose. Mu ijambo ryiwe nyene ry'intamangalala y'iki kiganiro nyene uyu muyobozi yaramenyesheje ko imwe rero mu nteguro z'urugendo rwabo harimo ikibazo c'amahoro hamwe n'amasezerano ajanye no kwimba ubutare, rero ko ari ngombwa ko haba ituze kugira ngo ivyo byose bibashe kuba byoshoboka. Yarabwiye amenyesha makuru ko imibonano yaragiranye n'abafise uruhara muri ingwano ari nayo nyene yaratumye umwari M23 uva mu gisagara ca Walikale waruherutse kwigarurira nk'uko amakuru atugera bivuga. Yaramenyesheje kandi yuko umushikiranganje wa Amerika jejwe imigendanire Michael Antonio Rubio ataco adakora nyene kugira ngo ituze rigaruke mu karere, aho avuga ko abandanya avugana na Perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na Tshisekedi wa Kongo abasaba guhagarika intambara vuba bwangu kandi impande zose ziri kubahiriza ubwigenge bw'ubusugire bw'ibindi bihugu bwa buri gihugu. Avuga ku twigoro tw'amahoro rero turongowe n'abategetsi ba Angola na Kenya, yaravuze yuko ashimira abo bose bariko baragira uruhara mu biganiro gushika ubungubu nyene biriko ariko nyene bidakwiriye. Ati ubungubu turafise akaryo tutigeze nyene turonka mu myaka itari mikeya ko gushika nyene ku mahoro. Ndizigiye kubona rero impande zifisemo rero uruhara zitera intambwe rero zikomeye cyane kugira ngo bishoboke. Ndashimangira ko rero dushaka ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo yose ya gisirikare ruhereza M23 rugakura ingabo zago zose ku butaka bwa Kongo. Ndizigiye ko rero impande zose zifise uruhara muri ibyo zizotora inzira yo kubikora bubangutse. Byiza nuko rero nyene twobanza kumvikana nk'abanyekongo imbere yo kumvikana iby'ubutare nk'uko bigaragara. RDC kandi mu gihe ibiciro byatiri ndetse na itani byaguye, kompanyi nini cyane iyicukura iwarikare yarongeye gufungura ibikorwa byayo nyuma y'uko uyu mugabo ageze nga muri Kongo. Umari AFC kandi wagiriza ingabo za SADC kugira uruhara mu bitero bikomakomeye cyane by'Igoma. Ibi byatumye ibintu byongera gusubira idubi. Abajijwe icyo ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buriko burategura mu gufasha kuzibira igihengeri kivuye rero nyene kwitawukanwa by'ingabo z'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko East African Community n'ishiramwe ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC, uyu mugabo yarishuye ati icifuzo ca Amerika camye kandi kizokwama gitomoye neza. Amerika ibona ko rero ari ngombwa ko M23 ishira ibigwanisho hasi, ingabo z'u Rwanda nazo zigategerezwa kuva muri Kongo. Aho niro rero nyene duhagaze kandi biratomoye, turabitomora neza kandi tuzobandanya dukora kugira ngo ibyo byose bishoboke. Uyu muyobozi avuga ko kandi inzira iyo nyene ishoboka kugira ngo ubuseruko bwa Kongo buronke amahoro ari biganiro. Ati ibi ntibishobora n'ubundi gushikwaho hakoreshejwe ingufu. Mu kumwunganira umupfasoni Sanders nawe nyene yongeyeho ati kubigendanye n'umutekano mu buseruko bwa RDC, icyo navuga nuko rero ubu turiko rero turashira hamwe imikenyero yacu kugira ngo turabe nyine bishoboka kwemererwa n'impande zombi, impande zose nyine n'akarere. Abajijwe ingene leta zunze ubumwe za Amerika zoba ziriko zitegura gufasha Kinshasa kugira ngo irangize intambara, uyu muyobozi avuga ko ubu Amerika rero ikoresha inzira zose za diplomasi n'ubutunzi kugira ngo amahoro abashe kuba yogaruka. Ati nibaza ko ari ku nyungu ya bose gukomeza amahoro ndetse no gushigikira inzira y'amahoro kugira ngo umutekano ugaruke mu karere. Iyi ntambara nyine imaze igihe kirekire cyane, imyaka irenga 30, ubu ngubu nyine harageze ko irangira.
rero Amerika irafise uburyo rero bwinshi cyane bushobora gukoreshwa kandi buzokoreshwa bibaye ngombwa. Twizeye ko nyine tuzoshika n'ubundi ku mahoro arama maze ituze rikagaruka mu karere. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza ko zikomeje kugerageza kumvikanisha ibihugu bigiye bitandukanye, witegereje neza ingwano zigiye zitandukanye zagiye ziraba ugasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika irinjira nk'umuhuza nta kintu na kimwe byotanze. Akarorero ni nko ku byabaye muri Libya nk'uko bigaragara, ubwo nyine Colonel Muammar Gaddafi yahigwaga ndetse akicwa. Ubu ngubu igihugu cya Libya ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ndetse binakenye cyane biza ku isonga ryo mu bihugu bifite umutekano mukeya cyane. Urabye kandi ibibera hano hagati ya Hamas ndetse n'igisirikare ca Israel byarabaye ibibazo biremereye cyane. Waraba ingwano y'Uburusiya ndetse na Ukraine ugasanga nta kintu na kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiye zirakobiza rabikoraho. Kuva rero usubiye kubyura intambara mu buseruko bwa Kongo mu mpera za 2021, umuhari w'inyeshamba M23 nkuko bikomeza kugenda bigaragara, Kongo yakomeje kwemezwa ko ufashwe mu mugongo n'u Rwanda, nkuko naboni n'ibindi bihugu bitari bikerero byama birabigaragaza byo mu burengero bw'isi babyemeza, maze bakaba bameza neza yuko aribo bakomeje kwigarurira turere tutari dukeya tw'intwara za Kivu ya ruguru, harimo rero imigwa mikuru y'intara Kivu y'amajyepfo ndetse na Goma. Icakora u Rwanda rwama ruhakana yuko ibyo ngibyo atari ukuri. Mu kwezi kwa gatatu uno mwaka rero nyine wigaruriye igisagara ca Walikale, ariko mu nyuma urakivamo n'imicungararo yaco, aho yemeza yuko u Rwanda rwabigizemo uruhara, ariko kandi bikaba byarakozwe mu ntumbero yo kugira ngo n'ubundi ikompanyi ya Amerika Alpha Mine yimba ubutare bwa etani ishobore kubandanya ibikorwa byayo. Ati biraciye kumbure nyine ku gitsure cy'abanyarwanda, abagwanyi ba M23 nyine barashoboye kuva i Walikale barasubira hirya kumbure ku birometero birenga 100 mu buseruko amajana imasisi kumbure mbere y'ijya ya Masisi. Yerekana ko kandi ugusubira nyuma kwa M23 nyine kwaratumye idashobora nyine kubandanya intambara gushika ijya hirya ya Walikale, kuko rero nkuko twese tubizi intego yari iyo kubandanya gushika n'ubundi Kisangani. Ikavuga ko kandi ibi byari kugira ingaruka mbi cyane nyine ku mikoberere ya kompanyi yabo ya Alpha Mine yanugaye igihe M23 yafataga Walikale. Umuyobozi avuga ko kandi bariko barakorana n'impande zombi agashima umubonano wa mbere wabaye mu ndwi iheza hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse na M23, ati byaragenze neza cyane. Andi makuru akomeza kugenda atugeraho nyine y'uyu mutegetsi avuga yuko barategetse yuko ingabo ziganjemo izo muri FDLR zigomba kuva ku butaka bwa Kongo. Turagara ko mu kiganiro cyacu gikurikira tugaruke mu kanya.